bisa n'ibigoye kumvikana ariko ngo nivyo ikiza ca coronavirus ngo kiri mu vyahungabanije agateka kazina muntu. Ibi rero bikaba ibishikirizwa na Dr. Sixte Vinyini Muraba, mukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Aha rero hakaba hari mu nama yatunganijwe n'uyo mugwi ku mugwa mukuru wa politiki i Gitega, aho rero bariko bigisha abakozi bo muri uyo mugwi mbere n'abakozi bo mu kigo Istebu, ikigo gisanzwe rero gitororokanya ivyerekeye ibiharuro. Reka rero twumvirize Dr. Sixte Vinyini Muraba ingene abisigura. Ikiza coronavirus cyahungabanije agateka kazina muntu kuko iyo uvuze agateka kazina muntu ubuvuze ubuzima bwa misi yose, ubuvuze imirimo urangura, ubuvuze ubuzi ukora ko uguma ufise akazi. Ariko uravye ikiza ca coronavirus kimaze gutera ni kuvuga ko ubuzi bwaragabanutse, hariho abantu wasanga badashobora gutonda aho bahora bakorera, ugasanga abagira nabijya byo kunguruza abantu ugasanga birabagoye ko bashobora gukurikiza ingingo zimwe zimwe ziba zisabwe. Ikindi naco nuko iyo imirimo ya misi yose utari kurayirangura n'uburyo bwo kubaho buca bugabanuka. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri ni bijanye no kwivuza. Murabona yuko iyo umuntu akitswe n'amagara ategeza gushika kwa muganga akivuza, ariko ico kiza kimaze kuza murazi ko hariho abantu batashobora kuronka uburyo bukwiye bwo kwivuza cyane cyane aho bakeneye. Ivyo navyo nyene birajamwo. Duca tubibandaniza no ku mirimo yose ya misi yose. Iyo hari kiza nk'ico cateye mu bisanzwe imirimo yose irahungabana, kandi n'igihugu ntigisubira kuronka ivyo cari citeze. Murabona nk'ibiciro hamwe ingene vyaciye biza biraduga kuko ingene abantu batembera siko vyahora bikunda. Hariho abantu bagwaye, kandi muri twadorome tuvuga yuko bisaba yuko umuntu wese ashobora kwivuza hashika, mugabe indege zitariko ziragenda, imiduga itariko iragenda. Ivyo bintu murabona ko vyatuma kabisa abantu bahungabana cyane, kandi ivyo nibazo bijejwe agateka kazina muntu. Ikindi naco turavye n'ibintu vyo kuyunguruza biri mu gateka kazina muntu, kuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja kuba hashatse, bwo gukora umurimo ashatse ku mwanya bishakiye. Hamaze kuza ico kiza ni kuvuga ko bidasubira koroha ko umuntu yiyunguruza. Ntushobora kuhaguruka uno munsi ukavuga ati uno munsi ndara muri Kenya, bica bikugora. Ntushobora kuvuga ati uno munsi ngira ndoga hanaho, urashobora gusanga kubera ico kiza hari ibintu byinshi utashoboye gushikako. Musanzwe ibikenewe byinshi byarakozwe. Murazi ko hariho ibintu bijanye no kuvuza abantu bakanabavuza ku buntu, ico ni ikintu dushima. Hanyuma hariho ibijanye no kubigisha kugira ngo abantu bamenye ingendo yo gufata bijya bintu byo gukaraba, gutandukana. Ibi ni ibintu bijya bintu vy'uko leta yafashe ingingo yuko ipima abantu bose, ibi byo kubanza kugarana abantu bariko bararenga imbibe baza mu Burundi canke bagenda. Ivyo ni ibintu leta yamaze gushira mu ngiro, mugabo ico twosaba nuko batoca badebukirwa ngo bace bahagarika, kuko murazi ko mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya ico kiza kiko kirasubira kugwira cyane. Ni kuvuga ko natwebwe tudebukiwe turashobora gusanga twamaze kwinjira. Nibaza yuko ivyo vyofasha cyane kugira ngo tugumane umurindi, kurya ikiza cari kije kiriko kiraduka cyane, mugabo hagafatwa ingingo za leta kigaca kigabanuka. Nibaza yuko umukuru w'igihugu yaratweretse akarorero ko niyo nawe nyene avuye mu makungu abanza gufata umwanya kugira ngo abanze amenye yuko ico kiza atacafise. Nibaza yuko tuvyumva, kandi hariho n'ingingo yindi yafashwe n'ubushikiranganje ivuga yuko umuntu wese aho yinjiriye mu gihugu naho yubaje n'imodoka aciye ku bibuga kwa Tanzania, kwa Kongo n'ahandi, ko yobanza kuja ahantu agapimwa hama bakabona neza ko atinjiranye umugera. Nibaza ko izo ngingo ari zo kubandanya, ariko dusubire kwikebuka turabe bijya bintu byo gukaraba. Murabona ko mu bibanza bimwe bimwe abantu bamwe bariko baradebukirwa, kandi burya iko umuntu adebukirwa niko acafatirwa ngaho nyene. Ico kintu tworaba tukagishira imbere, kandi birajanye n'ibi turiko turigisha no munsi, kuko ikiza ca coronavirus gifise ibice byinshi tukirabiramo. Turaraba ko n'abantu bantaho nikora bashobora kwivuza, kugira ngo turabe ko abantu bose bashobora kwivuza. Tukaraba ko abantu bigishijwe bikwiye kugira bashire mu ngiro izo ngingo zo kwikingira,
tukaraba yuko bazi neza ivyo bakora ko hari igihe usanga batabizi si bose bafise televiziyo si bose bafise radio mugabo ugasanga baravyigishije kugira ngo no mu kibano bamenye ingendo nziza yo gukora. Mwebwe rero hano mwebwe nk'umugize hashi umuntu mwemeza muti Uburundi bwarafashe ingingo zo gukinga agateka zo kurwanya ikiza ca corona kandi hisunzwe kubahiriza agateka kazina muntu. Ego baragerageje mugabo ntibirahera kuko burya agateka kazina muntu ni ikintu kigoye kuvuga ko byose wavyisunze 100% ntiwocemeza kuko hari aho utegerezwa kubuza ubuteka bumwe ko abantu baburonka kugira ngo ushobore gukingira abandi. Mbega kubera iki uburundi ubwo ruganda mushiramwo n'abajyabajeje mu kigo kijeje gutunganya ibiharuro istebu na CNDH mushaka ko abo bantu batunganirije urwo ruganda bakora iki bagiye gufasha iki kugira ngo agateka kazina mu muntu gahungabane biturutse kuri covid. Witegereje imirimo irangurwa na CNDH mu bintu byo gukinga agateka kazina muntu niyo shira hamwe sinzi ko no gita niwo mugwi wa mbere mu gihugu kubijanye n'agateka kazina muntu. Hanyuma witegereje istebu nayo nico kigo ca mbere kiraba ibintu vy'ibiharuro mu Burundi. Ni kuvuga ko turiko turagwanya kino kiza dukwiye gufata abo bantu bafise nimero ya mbere kugira dutahure cyo kimwe ico kiza n'inguvu zaco naho zoca. Kandi urazi ko igihugu cyose gitungwa n'ibiharuro. Mu gihe tutazi neza ibiharuro vy'abagwaye, tutazi neza ibiharuro vy'abigishijwe kugira ngo bashobore kumenya ingene bikingira, mu gihe tutazi neza ibiharuro vy'abantu baza barashizeho ingingo iwabo canke aho bakorera kungene bashobora kugwanya ico kintu ico kiza vyogorana. Twashimye rero ko izo zija hamwe kugira ngo abakozi babo biyumvirire hamwe ivyamaze gukorwa hanyuma biyumvire n'ibindi bikeneye gukorwa kuko uravye mu bindi bihugu byose les statisticiens abene biharuro nibo baha intumbero leta kugira ngo ishobore gufata ingingo irabiye kuri ivyo biharuro. Nico gituma twabonye yuko istebu yodufasha neza kugira bahora bagira ayandi ma enquête bashobora kugira ivyigwa kugira ngo batahure neza ingorane z'ubutunzi, ingorane zo kwivuza, ingorane zo gushika ku ishuri. Twashatse yuko no mu bijanye n'agateka kazina muntu cyane n'iki kiza ca covid ko bofasha bagakorana n'abakozi kugira ngo tuyumvirire hamwe turabe icyo twoterera leta kugira ngo niba ari ingingo zindi zikenewe gufatwa dushobore gutanga ibintu by'ukuri bifise akamaro ku gihugu. Muganga Edouard Nkuzimana yari mu batanze ikigwa aha nawe nyene yaragize icashikiriza aha mbere yaranatanze n'ibiharuro vyerekeye ikiza ca corona virus. Edouard Nkuzimana yatanze ikigwa kubijanye naho kiza ca corona kigeze uno musi mu Burundi aho runo rwabuza CNDH na istebu agateka kazina muntu ko twavuye ko kashitse imbere cyane gusumba. Mbega muravye aho uno musi kiza ca corona kigeze hari ingaruka nk'umuganga cagize mu bijanye n'agateka kazina muntu? Murakoze cyane nyakubahwa mwigisha makuru. Turavye uko ikiza ca coronavirus cinjiye mu gihugu cy'u Burundi tukaraba ingene abene gihugu bagiye bavyakira tukongera tukaraba n'ingingo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwagiye burafata, biraboneka neza yuko twovuga ahubwo ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagerageje gufasha mu gukingira mu kubahiriza agateka kazina muntu mu gihe cyo ca coronavirus. Ndabivuga gutyo kubera agateka kazina muntu twovuga yuko kaba kubahirijwe mu gihe amagara y'abene gihugu bubahirijwe. Ntitwovuga agateka kazina muntu amagara y'abene gihugu yahungabanye. Nico gituma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaciye bufata ingingo twovuga ko zari ruhasha kugira ngo zihashe ico kiza ca coronavirus kugira ngo kituzwe burundu mu gihugu cacu cy'u Burundi. Harafashwe ingingo zo kushira abantu baje bavuye hanze tukabashira muri quarantaine baba barundi canke abanyamahanga binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Tubashize muri quarantaine turabakurikirana amasaha 72. Muri ico gihe tuba turiko turabakurikirana
baba bari mu mahoteli no mu bindi bibanza byategekanijwe kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Ikindi naco nuko abantu dushira muri ivyo bibanza turabasigurira nabo bagatahura igituma tubashize muri ivyo bibanza, bagatahura ko ari ku neza y'igihugu muri rusange, ku neza yabo no ku neza y'imiryango.